Nganza kubaka ivuriro gatumba amakoperative amvuka hawa simvuze nabi amakoperative mu mwanya uratubwira n'igishino werindira mukana ndabya cha cinca wa ano kuva kuri ndera kugenda kuzobinkorera kugenda ku ndoto kugenda kandi kuri final kugenda kwa amugisha kugenda kwa cinema kugenda kandi kuri kumburi youth tugende kandi kuri uyu mwana Merry Christmas uyu mwaka by the way Merry Christmas tuze kuri taki kaki urugendo si rugufi badirurire cyane nawe sundi ni bado bado mwana mu ntara ya Muyinga akubwiye ngo afise indoto zo kuba gentleman twagiye afise indoto zo kuba gentleman bageze imbere igihugu bado bado mama ni meza gira nzogurira agakinga papa mama ndamugurira agatenge umuryango ndawuteza imbere nzoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideli n'abatamba amba basukira uburundi Jeno isakunduhereza relax bagaruke batawukana amahanga nzofasha abana bo mwibarabara abapfakazi n'abana nikora imfubyi nzozihagararira abashonje nabo nzobavurira fisi indoto zo kuba gentleman fisi indoto zo kuba gentleman fisi indoto zo kuba gentleman nkagoze igihugu Bado sinema yanje yatanguye umunsi mvuka umugongo wa mama na ufata nk'ishuka episode ya mbere nayikinye nkivuka everyday uko bukesi nigera nduka episode zanje zandizwe n'Imana amakata yose nera yapanzwe n'Imana that's why hari picha dukina bikanga tukibaza ko twarozwe kandi tarazipanga tucikine gibintu niko biri onye ikiri bamwo babiri ariko warabi wanyu kujya kabiri akaruri mukakabamwo muri kibiri muri koperative kagiye kuza aragakaminizo nikeza kagiye kuza weba hasra umuhasta kora wihanga pambana sinema zanje sinema yawe sinema zacu zimepangwa na Mungu ubuzima bwawe zimepangwa na Mungu sinema yanje sinema zawe sinema zacu zateguwe n'Imana ubuzima bwanje ubuzima bwawe umepanga na Mungu. Here we go. La musique est de qualité. Je peux pas la quitter. Oh, muziki unanilisha, unanivisha, umenibadilisha na utanitajirisha. I'll never drink again, I'll never smoke again, I'll never sex again. Nawe shaka twumvise. Anyway, mwavyumvise ni bado bado muzusha kuza muri Black FM akora mubizi wamaze kubimenya ato muhani kaze karibu cyane bado bado meze neza murakoze cyane nanje ndabaramutsa cyane kandi nongera ndamutsa abakozi wa Black FM twashaka tujye muri vibe kwanza gatoye twumve yuko izuba rya hanze ritakubangamiye kubanga bacha tubibona nga direct acuririmba n'ishavugisha sinema zanje usanga nyene wapi kabisa. Anyway, murameze neza rero gose ndashima cyane mu biteka yawe cyane gose cyenda gwe rero sasa kwa twavuze byinshi kuri wowe twaciye inyuma tumaze kwigana byinshi amaze kubibona byinshi no mutse ku ndirimbo yawe taki kaki it's taki kaki it's taki kaki mbere manze ni taki taki bandanya none big I need the love I want love I need some girl to love adakunda ibisuko amukure adakunda bamahe gusukisha abuye
I need the love umukobwa mwiza ariko atarakanija mbashaka inana iyo mfata fresh itongora kure shitigira amafyeri shaka umwana mwiza aryoshya amafoto aryoshya ikirori kandi agatera na poto shaka umubebi akiri muto yama mutu message to hato na hato ari sex adashaka mariage amangora ngigisuko cyashaje afata wine ariko narenze ya toxingwa yobe guko vyagenze hanidaka ndashobora kumfuira someone cheating akanyihanganira hanidaka very funny bisanzwe uyo mukobwa uzoba warabyaye kubera iki ucitinga ashaka kwihanganira bro ntabaho sikiriza kwanza ndashobora kubisigura tubwire idegene yaje mbere nararirimbye ati ari sexy adashaka mariage atamangora ngigisuko cyashaje ikintu nashatse kumininga sikindi abantu gusa mwabijajenze negative bivanye na harije y'ibintu mba ndimo ndabona niki navuze ati sinavuze ko tutazokora ntazofonda famille nzofonda famille ariko sishaka wa muntu by'amabibi sawa ariko tuzoja muri eta civil hama tuje kwa pasteur aduhezagire bijya bintu byo gusesagura nkoreshe miliyoni nk'ijana muri mariage gacha cenja gusaba ideni y'ibihumbi 10 kuri boutique jewe nabuze wapi muri make nzokubaka mariya nzokora mariya ibyo birumvikana side gucitinga naho ntashavura kuri ku gisuko cyashaje ko ibyo nivyo abantu bagarutse ko cyane igisuko cyashaje no kuvuga nabuze atama ngora ngigisu atama ukuvuga abari wa mukobwa wo muhasira kwanza shobora kuzoha 1 million kigenda upambane aho bizokwanyira uzombire peut-être azoyaronka yisukisha mugabo n'ivyana nabuze atama ngora bizoshika bimbire kwera byanse nanje nzobana ko byanse mugabo n'ivyashika gapambana akayaronka ziyisukishe kamwe uravyumva ngira bisigura yakaze yasiritse banza wumve nabuze ati adashobora kumfuhira citinga akanyihanganira bon iyo ni nka context natanze kuko turabantu ejo ashobora kumbona naguye mu ikosa dufitaniye nk'abana amaze kuca ashavura kantana abana babiri umva famille zokibaho nabi ibyo ashika bikaba sivyo azanyihanganire ko ndumwa nanje ndumwa kubera iki bizorinda gushika ko biba wowe nzo wagiye kubigira uzi ko ufise umugore n'abana none wowe nubizi yuko ariko n'amakosa menshi ko rutayapanze yego mugabo ucitinga wagipanga kabisa uragipanga nemo ndakubwira ibintu vyotuma mbona neza ko umugore wanje tuzobana byotuma tubana nabi kandi mbona erega mwebwe ari kintu mutazi iyo uri murapanga ibintu nimba ari projet harabaha ama imprévu n'ama prévu kavuga ati kini cyashika plan A plan B ushikangika no kurizera kadupange kadushire ku murongo nje ndimo ndavuga di rero ikintu nashatse kuvuga je uwo nshaka kubera ni yizi peut-être byaba binshikira nubwo ntabipanga n'ivyashikaza nyihanganira do you understand ariko ideaje gute kumva zuko ubona yuko amajambo agiye ajamwo benshi bagiye judging ukundi mara ngo yahindutse mara nuko like ideaje gute wayivuye gute ndirimbo afu nikindi agashira agapopisha una pancarte ivyo taza kubiza ko dore kuri tuca kuri audio gato inga anye idengene yaje ko ino ndirimbo kuri audio amajambo byagenze gute ide yaje uri muri mujya gute byagenze gute darivuye ku mtipe mu bapeti banje nyene bari hafi byari bivuye ku kuntu yarafise anniversaire mpeti yumye umudemo rero akaguma mubwira ngo raba banaka ngo arabagirira n'ifungo ngo jewe ngo be ngo bona gute ndambye ati man kiyo umuntu siwe cyandi doga akantu yene cyo twari muri studio duteranye ubwana sije yavuye cyo kiravuga ati mugaje umudemo nk'ofe bitwashoboka none umudemo adashobora kumenya yuko wewe uremvye atakanoto ufise akabona umenga woja no kugikirato ugira umufetere anniversaire umva umudemo aruwahe sivyo
ni ukuvuga rero subject yavuye ngaho ivyo bindi rero vyaje ni kwa kuntu uca udevelopa sije ukaraba ibintu biza bihuye n'ivyo washatse kuririmba kugira ucompleting subject. ino ndirimbo yitwaye muri management ya NE production niyo ndirimbo wahereyeko niyo ugiye kuzahera ko gusora niyo wahereye ko gusora niyo wahereye ko gukora bakiyumva bakubwiye gute ati wowe ko tukumenyereza sinema hari yanye za indoto ibiboro gute ntibigeze babwira baracajinga kawaida ukuntu bimeze je ku bwanje ntibigeze bambwira ngo ibi n'ibinengo ni bibi cyane iki kuko nka plan ya management niko kwamaturirimba ibintu bimwe sivyo hari abakeneye biriya hari abandi muri management atari wewe oya mu bafana baya kuko wewe uri yumuragaburira abana ubuziti uyu ntafungura inyama ibiharage iki ugerageza kubaha bose kugira ngo bagire kuko hari abantu usanga avuga ati sinema irandyohera mugaje kubera nkunda kwitambira urazonkorera ko notamba ni muri iyo system tubicishamo nawe ubundi burya bu subject burahari bwinshi muzobukunda kabisa muzoryohera burya nabukunda sana uyu mwaka sinema indoto ubwo buntu bw'abantu gota dukeneye utuntu tutavangika fata indoto yishira ukwayire le grand manager le grand aho anyway uri muri studio uri kurakora ino ndirimbo challenge niza wahuye nazo wazi kuri mwe warizo nkora n'ama challenge menshi atandukanye indirimbo nta challenge nahuye nimba ari indirimbo zanyoroheye kwandika indirimbo nayanditse mu isaha n'igice gira ngo ikintu gusa meze nk'ikigira bivanye nuko ko project yatanguye cizo ndambwiye ati nkorera beat ntiyabitahora kumenga ngira ndirimbe mu mwanya bivanye niyo sije yumva mugabo indirimbo amaze kunkorera ka beat nkakora nkaririmba ko kenshi je yo munda recording ciza cyasohoka recording ndanka disturb mbashaka ni concentre service zunguruke basa kumbwira ati ongera mutu mugabo nahejeje gukora cyangwa uri muri babandi bakura shaka batakuraba bakura jewe cyari umuraperi numvise ngo yinjiye muri studio Frank Dunia amanza agashira hasi imwe gushika ku yanyu hamara kitambura je sinkura na gato Frank Dunia no kuja muri studio kuririmba bimuzo sarazita reka gasigara ko nyene navyo narinzi je ivyo je ambere numvishije kuri impuzu zose mugarabonze akura gasengre then nice yarayikuye kuri ntuze indirimbo yaririmbye afisimba ngo ijya bari kumwe na yaheruka kwitaba Imana Miserika ijya ndayibagiye ifi bari kumwe ngo yarakuye bien arabwira exeti gera hajya gato nkora birasohoka yafise ibibazo umva ufise inda ucuvyumva nyene tuza kuri video rero sasa ikaza kubajije kare haso twanda video ya mbere y'igipupe na wewe nakoresha umwana umugore ari ku rundi ruhande ijya ide yaje gute ni ide nagize icyambere je ndakunda yongira nsohora indirimbo basi gerageze ndayishira inzira nagerageje kurondera ikintu gituma basi abantu basamara gatoya kandi je sinigera novuga ngo ndakinye base iri apari ibikorwa mfise uzobona ngo nakinye base irimo ndaca mwibarabara ndi gusa iki bidafise igikorwa bigize iki bigikurikira bijya rero naragiye ahantu nibira none indirimbo ko atari nka zazindi kumburiye wafashe wambariye esquime uja ku moto n'umukobwa inawo mu cyangwa indi moto urukundo kuzisoro uko nyene yumvire nk'iryo bara ikintu rero yambaye esquime mwikaburimbo n'umukobwa aje inyuma nukuvuga ni script muri script yari irimo by the way yari irimo ariko iyi yoyo ni ikintu nashatse kuvuga ati reka ndagishira inzira juste ubonye nagize mariage n'ikintu cy'igipope cyamba ikanzu bimugeni ibintu nk'ibyo urashobora gutangara kidogo kanyene cyari igipupe nyene encore kacha wumva na subject c'est un peu motivé ucawumva umengo cyangwa bigize ku mbozi kuvuga uti umwige mushaka nta woronka mugike batabwenge gifise cyo nagira nivyo nariko ndavuga urabizi uyo mukobwa ntayo yoronka hose sio nawe usanga ubu naramuronse naho dini ico gihe nivyo ndavuga kugira
oya tuvuga ava indirimbo dushete ngaho inoti ntawe uhari arahari angaha usanga ndamufise yadufatire umukobwa adashaka igisuko adashaka mariage ata nerega we hari ikintu utazi wowe ntiwigeze wumva isiguro natanze je nayumvise mugabo ugiye ubibwira umudemu nkuko nyene wabivuze utasiguye usanga waciye umusiguriye naje ndabisigurira ikigongo waciye umusiguriye umbe yarabimusiguriye yaramumotive nkuko ariko aramotiva abakunzi ba Star System none reka ndakubaze nk'akarorero wewe nk'ubu uri muraresha nk'umudemu uvuga ati uje tuzobana canke wewe by the umukobwa kavuga ati we tuzobana umubwira ivyo wanka n'ivyo ukunda amubwira amaproje ubona ati ndakeneye uzobeho uku n'ivyanka tuzobigenza rero mu indirimbo y'iminota 3 guca ndondagura ngo urumva ngo ibi nibi niyo mpamvu kenshi yabamwe ama confusion bikenewe canka bironkera umwanya nkabisigura ariko mufise droit yo kuba mwovuga ibintu ko mubitahura mwebwe nta kibazo birumvikana wayikoresha umwana umugore wiwe bon karya ga script nimbo kabona karya utari umuntu umenyereye entertainment biragoye kumotiva nk'umuntu asanzwe yikorera ubundi buzi baza bikore kubera ko koresha umwanya sivyo vya mbere yo bakoze bijya babibayemo nagerageje gukoresha ahubwo wakoze ibisanzwe parapo byakose sawa jyaje rero nakoresheje abantu mbona neza botuma igikorwa gishobora kugera kure kajya gakugwa nakoze gashobora gushikira abantu kuko nawe ashobora kugashiramo ingufu kagashikira abantu yariyo target nariko ariko hari amajambo agiye aboneka avuga inyuma ya ka video ko ka video karagiye value sana karazuguza nwenshi bavuga ati ka video kagiye cyane gusoma indirimbo ico ucumva gute like buracumvise ho basi mbacuza wahifuza rero ni bya bindi mvugani indirimbo anini banyene yuko igera kure aronke intuza yose twakoresheje urumva kuba narakoze kajya akantu kakagera mbari umva indirimbo yaragiye umuntu yaramenye ibyo naririmbye c'est bon ranahora peut-être abantu baza kubirabira peut-être kuri YouTube iki ariko jewe abivanye n'ahantu nabona ko indirimbo yanje izogera yaragiye yaragezeyo kandi ndi satisfait ndi satisfait ibisigaye ninyongera kandi jewe gushika kuri biriya na biriya bibera isaha mutabibera isaha kandi ntabwo mfise kwe ninde yakoze iyo ndirimbo Unagire ninde yatoye mu video Vixen ni wowe canke ni Landry naramutumye kuko umukobwa kuki project ihari guhera muri ut mwaka uheze mu mwaka uheze ayifise ranje urumva Landry namuhaye cenje kibazo nanje ngiranza urumva ndamubwira ati ndakeneye umukobwa uko muri make namubwiye kandi nkene umukobwa atarakorana na hamwe kuko namurisha ariko iyo yasohotse hari hahandi amaze kuca urumva arico rero cagiye kuba mbona yaragiye mu mandi clip mugabo jewe yagiye apre mwarahejeje je namurondeke kandi yampaye abakobwa bashika nka 5 nabo bari beza ndavuga ati uyo babon urazi gituma ndayibajije urazi impamvu bro ariko uramyikwegera ko nyene ukamengo umva nk'ahantu nk'umwana agira gutoroke ati we amatapu none ari ryambe je muri video go nyakugoye muri shooting nakugoye uyu urabona yaje kuza muri clip yiwanje amaze guca mu ndirimbo ya Big Fizzo Superman ari muri tuza ya Linoji na Sato ariko Balinoji bo bashutinze après yanje gusa bantanze gusohora indirimbo umva kandi hari nandi ma projet peut-être ngirango atarasohoka ari mwumva antuka amaze gukora ikintu rimwe kabiri gatatu bari mwaka aka experience gatoya ko dinye niwe no kundi mai TAKI ya bado bado antu wabuye bamudusaba yasamye Black FM ariko kandi bado bado tubona tuyaga gatoyi kuri ino ndirimbo nyene niyo ndirimbo ya mbere muri management ya NE Production kwa Mutamaneto bimeze gute na management rero tubonye indirimbo gusa ariko ntituzi byamwe na management bipanze gute contrat imeze gute bon sinovuga ibiri muri contrat ngo twavuganye ibintu hari ibindi byinshi biba biri private ariko iki gikuru ni ibikorwa byiza peut-être
kudodora aho ntagera ya kugerageza gushikira kugira ngo n'abandi baririmbyi peut-être un peu bari développer plus que moi kuko barahari ibintu nk'ivyo hama bisigaye n'ivya vie privée byo mu buzima busanzwe nyene uco bitahura bagufasha byo mu buzima busanzwe n'ibiki umve yakubye ko biri nakubwiye ko biri private oya management niwe bigire oya ndavyumva management numva turi muri label runaka twatumva yuko umuntu arihigwa inzu arihigwa ratio ahabwa déplacement yambikwa arihigwa video arihigwa audio vyose nk'umuvyeyi manager principal cyatwe nk'umuvyeyi ya no kuvuga right now jewe nk'ibyo sinobivuga ariko gusa management amwe byose kandi herayo mazu ni kijye ku imbere yanjye NE production ntibandondeye kugira abandi herayo mazu twaronderanye kugira dukorane nkora ibikorwa vyiza aronke nubwo no guma mba handi kugira nkakora ibikorwa vyiza nzirihira inzu uzokwigurira ibirato iki kira kitu bizoza kuko I believe myself ndizeye ejo ni heza kuko aho nahora naho hari cyane rwose kuba mukajaga hari mukajaga ni heka bamuri ndera hose bado bado arafise ukuntu agucanganya akagushira ku murongo akakuduza neza bien gusa mugabo iyi project management yawe umenga imaze igihe kirekire wowe baje kugushira ku mugaragaro ubonye impamvu z'ibirere kuvuga z'umwanya cyane ibirere na vi ubuzima kuko kuva muri Canada ushika mu Burundi tibiragoye uretse n'ivyo kuko bigi urashobora gupanga project nzoyikorejo sivyo muga iyo project bivanye n'ikindi kintu citayemwe peut-être urabuze umuntu canke uragwaye ico kintu kikegera imbere il y a beaucoup de conséquences canke les causes zabaye kugira ibintu bigire kuko nk'ubu novuga ntivyari byiza ko ndanabivuga yuko tumwe turakorana kuko byobaye byiza ndayivuze twabahamagaye twagize press conference ya ariko iyo umuntu akoze iciza uramuvuga gihari Chewe vraiment ndashima ko je kwirihira video y'imiliyoni 2 hafi 3 ikintu gikomeye gose ntabyo nashimye kwishoboreye ya ndikuvuga rero mwebwe hageze ku kintu kijanye no kubabwira kubishira habona birahari kandi mwe birategurwa tuzobabarira anivyo binasate